ngaha mu Burundi amapare ni mutima vraiment respect sana n'abandi barabizi simuzo yuko batabizi ariko umva aba idole bagenda batandukana bitewe nuko umuntu amwe. Yes, bakunzi ba Flip GTV turabaramusa ndabati kuri micro mikubona David Creative nyuma ya kamera ko witwa Steve turagushimira cyane ku mashusho meza ubandanya uduha tuba dushimira abantu bari USA bamwe tugati courage mu kazi kanya n'Australia Belgique turabashimira cyane dushimira nantu bose baduga subscribe bagira comment share abatarayikora namwe muraho mba cyane uno musi dufite equipe isanzwe sinzi by'ikina n'ubabone equipe ikini ibintu sika football cyangwa handball cyangwa comedy mugume hafi mugwaye nanje byishima za kubyumva ratuyagira. Twamaze kubashikira abasore bacu reka tubegere bidondore babasigure kuntu bitwa timu kuntu yitwa ivyo bakora reka duhere kuwa mbere tumubaze bro ni sawa yego ni sawa kwanje tugira ako kazina kawe mwanyita Bolas akwa Bolas sawa witwa nde Scofield kwa Scofield umwe akina Prison Break cyangwa avutse Prison Break ari kuri hit navuze ari kuri yes bro nani avutse agezwe 24 hours Jack Bower bro witwa gute nawe nanjye nitwa Simple G geze abangandarizi mu Rwanda cyane ku mustar sinzi kari wari wiganye Simple G abangandarizi cyane Simple G wapi nigi wanje jemene yes dutangura ikiganiro cyacu tubabwira ati mwande mwaze mugiye subscribe mugiye comment hamuza kubihigwa muze kwitubwira gati bikosore reka tubandanye batubwire abasore byo sanzwe bakora usanga ari equipe kina football cyangwa handball cyangwa basket sidabizi bro twamaze kuva ko muri equipe mukora iki nkuko bivuze kuri equipe turabakinnyi ba comedy dukina comedy filme za comedy n'amafilme twakina ariko turacyari muri level ya comedy mutangukina comedy nk'umwuga uri professional cyangwa ugira mwinezereze byo murimo en fait ni twinezereza kuko tugize kwinezereza ari byinshi twokwinezereza ko ni ibintu biri professionnel nyene nubwo tutararonka moyen ariko dukina ibintu biri professionnel. Twamaze kumva ko abakinyi ba comedy tumo turaganira nabo reka duhere kuno musore atubwire ifilme bamaze gushika hanze ya comedy batuje kureba ibikorwa vyabo aho bigeze nimba ihari babitumenyesha. twebwe ifilme imwe tumaze gukina ni imwe bashize kuri réseaux sociaux izindi baradushutinze video muga ntiziraza ahagaragara nyene kubera ko abo bantu nyene twako turakorana n'abafarisere sana nta production baradukorera ya abantu bo murakora mwari muri management cyangwa mwakora babahemba babahakantu mukavamo cyangwa mwarabahemba bakabashutingira cyangwa byagenda gute wapi en fait twarakorana mugabo bo twasanze atamwe tubafitiye niyo mpamvu nyene twaciye tubatoka nyene ibintu nk'ivyo twamaze kubona ko ari team iyo team namaze kumenya ko yitwa The Hunters ni The Shooters ikipe yitwa The Shooters twamaze guhura nayo reka bamaze batubwiye The Shooters yafonzwe ryari yatanguye kubaho The Shooters ryari tumaze igihe kitari gitoya kandi sina kirekire kandi cyane ariko nyine ni ibintu nyine twiyumviriye twabonye yuko ari ibintu tubamo nyine bisanzwe tubise nk'ari ubuzima bwacu abantu batubona tuganiriye bakavuga ati wenda dukina comedy ibintu nk'ivyo so tuza kubona bivanye n'ivyumvira abantu twaguma tubumva ko baguma tuvuga twabonye yuko wenda izo nazo zoba biri mu mpano twoba dufise bangombwa ko dutangira mugabo tumaze igihe nyene kitari gitoya nubwo tutaratangira kubishira hanze nubwo twatangiye ariko abantu twakorana nitwumvikana niyo mpamvu tutabishize bimwe na bimwe kumugaragara ariko ntitwatangiye vuba cyane. The Shooters tubaze ko imaze imyaka ingahe ibayeho boss projet yanimaze 2 ans abaho projet akaba no kumetre anakorera ivyo en activité umva tumaze nagiye kwenera uko twatanguye gukina c'était hari muri Max nimba ntihenze hari muri Mars no twatanguye gukina ya 2020 turimo nyene ariko projet twayitanguye 2018 turamaze kuvuga ko ari projet imaze 2 ans kubera kino projet imaze 2 ans akaba amaze gusohoka
filime imwe ko rimaze kuja kuri YouTube ikibazo cyabaye ni ikibazo nyabaki urumva mbaje ikibazo cyiza projet twarayizanye turayumvisha abakinyi nkuko Bolazi yashatse kubyexplica baravyemera ko dushobora gutangura umva rero mbere yo gutangura muricara mugashaka mu script man zurandika ivyo mukina nubigisha uko mukina ivyo byose turabikora ingorane rero yaje kuhaba ubushobozi uburyo kugira ngo turonke uburyo dutangire kubishyira agaragara uziko bisaba finance cyangwa se management sanigoye dusa n'ababihevye kwanza kubera uburyo buke tukabona yuko ntidushobora gufata telefone ngo dutangire kwikamera dushire ku mapost umva n'ibintu nyene byake tujana n'igihe turabanza turabituriza byari nyene muri Mars niho waje indi TV nyene yitwa Ox1 TV imaze kubona ko dufise impano nyene dusaba yuko twokorana turakorana gusabaza kududeseva tutarashika kuri objectif yacu gushika uno mwanya tumwe turavugana umuntu yo kwifuza kwa management wa Do Shooters ngo musabiki twebwe okay mu bisanzwe umuntu aje akadusaba akavuga ati wenda niba aramusabonye yuko dufite impano wenda ya comedy cyangwa se wenda tukagerageza kwicarana nawe tukagerageza kumwereka muri bike akamva yuko yodufasha akatubera manager cyangwa se akatubera management zaba byiza cyane nta kintu twamusaba gusa nyine byasaba kanyine ko twumvikana gusa nyine just ni ibiganiro kuko nitwahita tuza gusa gutya nawe ntihahitaza gutya tutabaje kuvugana nyine tubanza tukicara nyine tukavugana ubwo nk'abantu b'abagabo tukamenya ikintu dushira muri gahunda tugapanga twagati dukore cyangwa se ndidukore bivanye nuko twumvikanye ego ivyo ndavyumva me hari ibintu usanga biri principal ashaka kuvuga kuri micro ga n'umu boss cyangwa umuntu wari wese afise uburyo ashobora ati abantu ndumva ko no bafasha bivanye n'ivyo yumvise biri principal ni nk'ibi bintu bitatu biri principal ashobora ati ibintu haje umuntu yo kwisunga bino kugira tuza boss beshi man tuza boss beshi ajya madukurikirana ashaka kuva mu bati je ibintu no bishobora kandi yegera abo bana dukoranye nibihe nk'ibintu bitatu biri principal basaba en fait umva nkuko Bolazi yarabivuze ushaka yuko tubidetaya en detail cyambere nuko abafise vision yo gukorana natwe cyo ni cyambere icyakabiri tushobora kuza ngo dukine comedy nta bikoresho ufise zo kudufirma bisaba yuko ufite amakamera ufise umuntu w'umuproducteur uzi umudirector okay ntacyo basitire ku director twamwirondera kuko nitwe dukina comedy amakamera amamashini nyene ibintu biri professionnel amatara mukinisha kugira musore ibintu biri professionnel kandi bisore ibintu biri professionnel nawe birakundwa nyene ukagenda utera imbere bukebuke yes ba boss bamadukurikirana mumaze kumva ibintu bisabwa amakamera amatara abantu benshi bamwadukurikirana bafite amahera iyo projet mwarayumva gushika uno mwanya twamaze kumva ko mukina comedy me ndazi ko ngaha mu Burundi mu bisanzwe mukurikirana aba comedian benshi batandukanye ni mumbwire umukomedian babe inspira kubyo mugati ujya mu comedy Brima dukora bino nawe nkuko nkuko abikora aratwenspira cyane ni nkandi okay twebwe sinakubesha hano mu Burundi ya hariho abakomediye benshi kandi turababona baradushimisha natwe wenda twavuga yuko ari aba expert mu kazi wenda cyangwa se mu mukino turimo nubwo twebwe dusa nkaho ariho twoba tukigira dutangire nkuko Bolazi yarabivuze shake asonidon ufise umuntu w'umudore wa kuko sinshaka kubasuzestima n'aba professionnel kandi barazi bashitse ku rwego rwiza rushimisha igihugu ngaha mu Burundi amapare ni mutima vraiment respect sana nabandi barabizi simvuze yuko batabizi ariko umva abaidole bagenda batandukana bitewe nuko umuntu amwumvamo bivaye nuko umuntu akunda we n'abaskumva ko umutima aragushira ku mutima umva izina niryo muntu mutima bro nawe ninde jewe vraiment ngaha mu Burundi umva mvuze umwe usanga uwundi abifashe ukuntu ntashatse kubivuga me reka ndavuge ko bose babizi kandi barashoboye muga nanje vraiment ngaha mu Burundi mutima ni wabizi sana much respect yes kwa kundi nta mazi aca ku mwobo ubu nyene mucishize ko abakunzi ba Flip GTV macishize ko akantu gatonye nk'aka 30 secondes by'abaseke bihere kurinde umva en fait biragoye guca ukora ikintu ngaho uyumviriye uzi en fait ukora ikintu utazi ko gitwenze ugasanga gitwengeje umuntu
ako kwiyumvira rero ngo ngiye gukora ikintu kibatwenza wasanga ntabatwengeje kuko twese ntidutwenzwa n'ikintu kimwe umva rero biragoye amapare je numva bigoye kuko nka filime twe dukina turinda kwandika hari abakomedie umva même si ushobora kumusanga ari mwitiro arashobora kugutwenza bitewe nuko ni ibintu biri mu maraso usanga hari abandi kugira batwenze ifo kwandika ba prepare ivyo bandika bacanga amayidi umva twe turi muri class cyangwa se sorte y'aba scripteurs. Yes, ubwa dusozera ikiganiro cacu nire amajambo abiri cankwe atatu mushobora kubwira abadukurikira kuri FreeBG TV ndabwira ati manze mukore subscribe kuri channel yacu gira ejo ibikorwa byinshi by'aba type muzizo bashikiye sivyo nahe majambo abiri cankwe atatu ushobora kubwira mwadukurikira ngo dusozera ikiganiro cacu kugira ndabareke muje kubandanya ndabasanze muri repetition mane repetition zanyu. Cyambere ndabashimiye kuba bagukurikirana FreeBG TV ni vyiza cyane nukugutera inkunga umva nugusutena ibikorwa uri kurakora nsaba yuko bobandanye mu mutima n'abadukurikirana bataragira ama subscribe share babikore kuko niryo terambere rya televiziyo murakoze. Bro nawe nihe jambo utekirawe nawe nkawe nka Bolazi ntoge nawe kurabona sakana kari ku mutima ushaka gusoza kugiganira. Yamane tukomeza kubashimira cyane abafanzi bose abadukurikirana TV ingi hanyuma mukomeze mugire subscribe share na comment nimureke kugira mukomeze mwerekane ibintu bizima hanyuma ibintu bishasha kibiraza kandi agiye gusha koko. Yes, mumva barimo badukirana cyane utagira subscribe barimo arahomba ko misi turatangwa kina filme ziryoshe z'umuraba tipe ntiboroshe cyane bro wowe ohereza ku jambo. Jewe ndasaba abafanzi ba FreeBG TV babandanye bakurikirana ino TV kubera ko ibintu bagira bazanye nibishasha kandi bizoba ari byiza. Babandanye bakore subscribe, comment and share, bakomante ibintu babona kugira turabe peut-être ibintu twokikosora turabe nyene ko urudandazwa rutera imbere. Yes, sizoga ntabashimiye cyane baswe tubanye neza cyane mu makigano kimeze neza cyane nitwo kwishimira barimo bakurikirana ikiganiro bose mugati subscribe share comment aho twakosheje mu bitubwira kirika tubikosore. Ciao ciao turabakunda.